bakunzi ba Dr. Sware ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana baganze aho muri hose. Amazina yanje ni yayandi nyene, ni Ciza Pascal, y'amazina nahabwa n'abavyeyi. Ejo uno mugabo yakoze ikiganiro avuga ngo hari abantu bakoresha imiti kugira ngo bashobore kubasha gukundana urukundo rw'akaramata n'abagore babo. Rero maze kubyumva ndavuga ngo reka nje kumurondera kugira ngo ashobore kuvugisha ukuri, tumenye ivyo yavuze yuko ari byo. Niyo mpamvu naje kumuvugisha uno munsi. Reka ndabusabe abaramutse kwa ndaramutse muri Imana abari namwe aho muri hose, abari busire kubw'igihugu cyo busire kubw'isibona ko bisubira by'isino mu buraruko. Ndabaramukije gose iryo jambo busire ko bw'isi ubundi dafise insiguro yacu. Murabyumva amazina yawe kuri YouTube kugira ngo abantu bashobore gukurikirana, bashobore kumenya uwo bariko baraganira nawe wariwe, canke se bafise ikibazo bashobore kubasha kumenya uwo bashobora kwitura n'amazina yiwe. Amazina yanje ni Dr. Sware online, Dr. Sware cyangwa Dr. Sware online TV. Amazina yiwe ni Dr. Sware online TV. Dr. Sware ndashaka kumenya kijya kiganiro ejo wakoze cyo kwerekana ukuntu umuntu ashobora kuroga umuntu kugira ashobore kubasha kumukunda. Bijya bintu wavuze nukuri kandi ikintu cya mbere bisaba kumanza mugatahura dutahure ibintu bibiri. Kiganura gitanze nukuri nakudaga ikiganiro cyerekana ingene ukuvuga ingene bakora uburozi bw'urukundo. Bijya bintu nukuri birahari byamaho uzugene mu birane mu ngo zingizwe mu bisanga bihari ubatumva ivyo nivyo munga natwe nk'abaganga turafite natwe turogora burya burozi cyangwa ingene dushaka kuroga burya burozi kugira ngo umugore namba atakubaha atakuno ndashaka gukunda cyane yego. Dr. Sware ndashaka kumenya mbega mu gishingo umugabo ashoboye kuja kuroga umugore wiwe kugira ngo ashobore kubasha kumukunda, nta ngaruka mbi bishobora kuzana mu buzima? Biravana n'uwo mugabo umuganga yagiye ko uwariwe canke n'uburyo ujya muganga yamufashe mu buryo aciyemo ubwari. Kuko ikiganiro natanze ejo natanze ingene abaganga uko bagenda baraca mu kuroga uburyo bwa mbere ingene baroga bakarusha ku buryo bugira nka gatanu bwose nabivuze. Warabivuze yego. Wavuze ko mu kuroga ushobora kumuroga akagukunda. Eske iyo umurogoye naho birakunda? Kuko urashobora kubana n'umugore umaze kubana nawe ukifuza gutandukana nawe, ho birakunda? Birakunda cyane gose, birakunda kenshi na kenshi ahantu bikunda kuba vyoroshe cyane gose ni mu gihe uje kutubwira ibibazo by'umugore abagukorera bikaba bigaragara. Birakunda tora imisi biyagiye tora ukweze tora amezi 3 ngabo yakagenda. Birashoboka ngo birashoboka. Ariko harakanda akabazo Dr. Sware ngomba kukubaza, akabazo k'ubujuju. Mu gishingo umugore wawe mwatandukanye ukaba wifuza yuko mwosubirana, rekoranege mbega birashoboka ko umugore wawe ashobora kugaruka mu gishingo mwatandukanye? Kuko wavuze ngo iyo mubana urashobora gutuma umugore agukunda gusumba uko yahora agukunda bivanye n'ukuntu ukoresheje ya systeme yanyu. Eske none mu gishingo wa mugore nawe mwatandukanye ukifuza yuko ashobora kugaruka akakubera umugore, birashobora gukunda? Mbega iyo agarutse naho nimba bikunda, iyo agarutse naho eske arashobora kukubaha kumwe yahora kubaha? Nimba yahora kugaya arashobora kukubaha? Ivyo bibazo binyishu ibibazo bya birakaze ukanda byisiranisha unkera kucambere. Naco gituma ubuyabu netuma Imana ari ubuyabu bwishi gituma ubuyabu buhari. Ko ikimbuzi ko ori ayo mbuzi ko ndazi nga Dr. Sware tabazi kashamye oya haje n'ubuyabu. Icambere turazi yuko twari mu bana ubu naho ugarukanye ubuyabu. Ako kantu nako urakumva ko turukagaruka kubera yuko mu bimwe bakoresha abantu b'abarozi bakoresha ubuyabu. Bimwe bakoresha mu burozi bw'urukundo bakoresha iki? Bakoresha ubuyabu, bakoresha ujya mushasi w'ubuyabu uri mu gutwi ku bafu. Ibyo bakoresha akaca bacanga n'ibindi bintu. Abantu kuri barozi babi bakaca bacanga n'iki, bakaca bacanga n'amaraso y'umukobwa cyangwa y'umama y'umutinyana, bakaca bacanga n'amaraso y'uruyoya rukirutoya rwapfuye rutapfuye rwafuye barurenganije. Hama rero bakashagirani bakaca bafunga ku mafundo indwi. Amafundo indwi babuye kuri kimwe mu mpuzu zawe cyangwa impuzu z'umugore cyangwa impuzu z'umugore, bakaca bavuga amajambo adasiguritse. Aho onya
wewe uzokundwa n'umugore wawe azokubaha bizogenda neza ariko birazogira bizozana yindi ngaruka kubera yuko ni ibintu bacishije batiki ni kuvuga iki batatuye ikibazo bavuye umuntu bakoresheje uburozi ni kuvuga kuvura ishetani ukoresheje ishetani harimo n'umupfu ntaco uhinduye mugakoresheje amajini meza ni kuvuga iki kike kibazo kirahera cyose burundu kandi umugore akakubaha akakunda cyane gose mu gishingo naho umugore mwatandukanye ukifuza yuko yogaruka birakunda genda bico bisaba yuko ugenda hajya mu nzu mwari muryamana n'umudamu wawe gende utore ivurira hajya mu nzu unzanire hajya mwajyamanira urizane ari muco gukora ngaha aho bajyamanira cyangwa aho bakomporanira aho mwakomporanira umugore n'umugabo gende utore ivu ryaho uzane hama ari muco dukora aragaruka muravyumva ku bantu batandukanye ikindi naco ari umuntu nawe yapfuye warakunda urashobora kumugarura yarapfuye agapfa gute bidakunda kandi gushobora ubwo dushobora kugarukana ikintu cyapfuye gusa ruriya muntu yapfuye atari kubasha atari giteko ry'Imana aragaruka mu gihe yapfuye ku giteko ry'Imana ntagaruka kandi ni rero ikintu kimwe rero ndakivuga nico gire sigure gahari hari abantu benshi mutwitura ngo muzima twavure tukabavura bagasanga umuntu muje mw'inkantu matatu ugasanga umuntu aje bimaze wenda muvura cyakira mbere y'awe ugasanga ntukize hari ibintu ushaka gusanga cyo tugenda gucumuza karaba hari ushaka gusanga afite umuvumo w'Imana nawe uravura gutyo adapfa kizi ngikura genda ushaka n'Imana yawe nushaka gusanga ari ubwaranye isanzwe iba yabaye uko uravyumva rero kuvuga hari abantu bapfa badapfuye uretse bajya baba bapfuye batapfuye muga ujya mu rufute kugimana ntabwo ashaka kugaruka uyo muntu ashobora kugaruka bisigura ngo hari abantu bapfa harinze gukoreshwa n'imbaraga z'abarozi bakamusimbura agapfa bakamukura mu mva bakajya no kumukoresha uyo rero arashobora kugaruka agakaruka ari muzi ariko ngo umuntu yapfuye hakoreshejwe n'imbaraga z'Imana isaha yiwe igeze Imana yateguye kazopfirako uyo muntu arashobora kugira iki ntashobora kugaruka je ndafise uwo nigeze kunzanira umunsi umwe uwo muntu nukuri kuri sukuva mu ndabeshe nkora ndanga ahantu handondera apana je ndakunda kuvuga ibintu kandi ku munsi umwe nkavuga bitahura uwo muntu yaragwaye amaze kugwarira rero baramutwara kumuvura mu Rwanda biranga baramukora muri Tanzania biranga mukora ko kugira umuntu ari yamurozi yaratumye warozi ufite akarugo umuntu afite umutima y'ubu yakosha hehe ino inahita gute umuntu yavuze ko imvugo simvuga barira amati mu gisusu abako ibiganiro byacu bimbiza abantu batandukanye yego ni kuvuga yuko hari umwarozi ushobora kuroga umutima akosha mu gisusu uko kana umuntu yapfuye biri mukaca myihuta muja guhamba umuntu kumva ujya muntu ntigizapfa Wakajapfu ndashaka kushaza nungu tumtumba gashira ngaho onye umuntu bakacamutwara mwe muje kumuraba kwa umenga n'umuntu kumbe wa muntu aracari muzima sivyo hama barandondira ngo ati cyo ngenda muvure nzomuvura ibisarenzi yidi 3 kigena bamugwenze kuri business nikati kandi uwo muntu yari umugore w'umuntu yari umugore w'umusiviro yari umugore w'umusoda w'umuntu teye uwo munzego basi ndakora umunsi wa ndakora gatatu wa muntu acarakira uko bimaze gukira ashobora ko ari muzima mugabo urumva ko baramaze kugira ngo guta ikizero rero muco make rero sikira muntu wese muranga arapfuye apana arenda no fata apfuye rero kubikire ubu burozi rero bw'intuzeyi bw'urukundo nurozi bubi cyane gose bivanye na kategori y'abarozi uko abagorozi basumana kategori basumana ingufu worosho kwati jinde usumukobwa nkunda umvuga yaranse na nkunda nuko iki nimero telefone nkibona ngakutangondera ngo nje icyo kibazo mugabo ubuze kukintu uzi yuko ukeneye ko mubana ukeneye ko ushaka kumukorera bidakoreka je ngaho sibirimo ukaho je sindimo nukuvuga ati je nkeneye yuko n'umuga nkunda tubane ndabigukorera gusupfa kugira mpfa kuza utazamaje mu menshi uze kubiseriye guys muriko murabyumva ku bantu mwumva ko byapanganye mu ngo urumva
mumurondere Dr. Sware kugira ngo ico kibazo ashobore kubasha kugikemura kandi biragenda neza. Urashobora kuba wararozwe igihe kinini yabikanka kukira murondere kuko uravyumva yuko hari abantu benshi bashobora gupfa bazi yuko abiwabo bakaba bibaza yuko ari urupfu Imana yarungitse. Kumbe mumbabarire gato baranterefonye nshobore kubasha kuyitaba. Ndi mu kiganiro mbabarire gato. Urumva rero bashobora kugira iki, bashobora kuba baramukoreye ko muntu wanyu mumurondere Dr. Sware kugira ngo ashobore kubasha kugira iki, kubafasha ico kibazo cyanyu kugira ngo ibintu bigende neza. Dr. Sware, umaze igihe uri kuravura abantu kandi benshi barakira. Nagira mbazi mbega iyo wewe urwaye uhora wivura? Jewe ndivura. Icya kabiri, mbega hari abarozi nawe bahora bakuroga? Kubera iki badashobora kukuroga? Ngemaze nishiki kimwe ku kindi. Bambaze ki mbega iyo urwaye urivura? Ndivura sinivura. Ibyo bintu bibiri. Icya kabiri, hari abantu bahora bagukinira ko bakakuroga? Oya ndikura. Kubera iki badashobora kukuroga kandi ukiri ku isi? Kamane si kuri kintu cyambere. Yes. Ni kuvuga yuko igituma je nivura cyangwa nzivura nivura kuri bimwe ushobora kuvuga ati je ndabona umenga hari ikibazo mfise cyangwa ndabona hari ikintu nkeneye kugira niyongereze mu mubiri wanje cyangwa ngomba kongereza ingufu. Je ndavyikora ndavyivuramo. Mbwa ngo malaria sinivura. Tukamwanga kizungu. Kora bana nari maze n'imisi ngwaye babana yuko nagabanutse. Nari maze n'imisi ngwaye muganga yampaye imiti cyangwa bari bakuroze. Wapi oya buri bari bagukoreye bari bagukoresereye tubimenye nawe uko worogwa. Wapi na miti bampaye nayo kutari ko nigira hata muganga ngiye ngwe kinini kimwe ku munsi mwa bitandatu ku munsi. No mugabaza ukwiya. Iyo byangize uko vraiment nta bindi. Tweke ntarogwa, gituma ntarogwa. Jewe biragoye kwirunduke kubera je mfise ndiyizi kuko imbaraga nkoresha ikintu cyambere guca amajini. Kandi amajini dukorana nayo amajini mato se bwa bwana. Si bwa bwana vraiment. Mbosha kabiri naco ndafise n'ibundu ubasha mfise nyene giwanje nyene gibanga nyene ushaka gukoresha kwa raporo y'ayo majini uko kubibona hawe n'Imana. Uretse ko ari ikintu Imana yateguye ikavuga ati Dr. Sware iki kintu gitegerezwa kukuwako aho kiramfata mwango ku muntu uwo nyene ngaho pembeni ko onye gikunda nuwa bigerageje cyase musubira ko nyene yaramusubiye musubira. Dr. Sware, hari umuntu wigeze kuvura igihe kimwe uwo muntu birashika murashamirana mumaze gushamirana muramubwira ngo ebana ivyo nagukoreye byose ndabicikishije ubusa arongera aragwa. Ubundi ni wabikoze cyanke nyene ingwara nyene niyo yongeye kwigaruka? Cyawo wakoze n'ibyo urabaza n'ikibanga byose uvuga byose. Uwo muntu ndamunzi tumuvuge? Oya no mvuge. Ikintu cyambere cyo kwicara uje kwa Dr. Sware kwivuza saba ugire indero. Nturi ntiduharire ucyuburi cyose uje kunyitura ifo yuko unyubaha ukubahiriza ibyo niko ndakora ugakoze ibyo wanda kugira. Umaze kumburira indero babantu banje nibyo bakoze byose biravugika byose bitavuga byose bigahera byose burundu bakabikurayo ahubwo cya kibazo warufise cyaciyongera fwadi cyangwa ifakata. Ni kubera iki ushobora kuba wavuye umuntu hama akakuvuruga bajya abantu babagace bagaruka kandi kumukondana wabo? Kubera yuko wamurindero muri nk'akaro gatoya. Tugende tumwe karo gatoya. Gende umurundi nawe uri umurundi. Ubwo ngitwa ko umuntu aborera indero umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ha muntu tukamukunda kwe? Oya dushobora kumukunda kuko urya n'umuvyeyi wa twese. Nanjye ndi umuvyeyi w'abantu banje. Umaze kuborera indero bacha avura barakara mbere nyine nakubwira nabi. Jewe ndakubwira kuri nisi kenda kubwiye. Jewe wanshavuje nagushavura gose birenze cyane gose uragira ikibazo no gufurasha no gupfa ndamaze kuba. Oya ushavuriye gose ngashavura cyane gose birenze no gufurasha gupfa.
nzi ko numburi kuranira uko yani ko kunda kubwija ukuri. Okay, Cyenda bikintu cyangwa kugira ngo abantu mandiri basavure guskora cyavura bewe ura amajini ura yatse amajini yatse nzi nzi majini lakini musunze ndabakwereka musunze mu yange na amaso mu undo sasa dijoro sasa dijoro nzenga mwe undo sasa dijoro mbe mutuzera gusa jewe nzo ngende gusana oye nzibera nk'abanyarwanda bakina gafana gashira ibintu ngo baravyerekana imbere ya kamera bijya ntibiboneka bijya n'ububeshi nta jini ribonekana ku maso kujisha nzokora n'igiki je nzobahamagara amatuvugane we wumva mugana kubabona wewe go washa utafise ntabwo mvuga n'ububeshi mukoze kumura muganga abwira ngo aberetse jini imbere ya kamera umwana n'umubeshi n'umwescro n'intuze ibyo nibiba nibyo n'umubeshi azoba ariko aradutuburira rero tweko turavura abantu urona abantu benshi gose hano mashaka kuza cyangwa kugira ngo cyangwa urangije jewe bigiri cyo ivyo niraba ifu kugira indero ugakukiza ibintu nkaba yakubwiye ukize. Dr. Sware mbega ko ndabona urubatse urafise umudamu urafise n'umwana mu gishingo umudamu wawe akushavuje mbega abo bantu bawe nabone bahora babigira uruhara mu byo mu rugo rwawe reka nabaye rero unje n'umunsi cyawe ndakubwingi ntuze oya turiko turakora ikiganiro ari yego. Okay, abo bantu banje kuvyerekeye urwana nanje n'umugore wanje nta kintu kiyo shaka gukora umugore wanje kubera hagati wanje n'umugore wanje kuvuga iki uko banyubaha uko baha n'umugore wanje n'umwana wanje nanje gituma ugiye kubura indero umugore wanje nubwo buri giki aho turaheze ntago washaka kugira na umugore wanje n'ikigodi oya ayico nikiba kuko n'amaraso yawe amaraso yanje umva jewe n'umugore wanje ari muri je naco gituma rero kandi ikindi kintu badakunda jikima nkunda kuboroka abantu benshi nkunda kuvura ari muri Saudi na Oman kuvuga benshi urumva ashaka kuza kumurunda ndabakorera akazi ntango cyo mutafunda ndafise umugore urubatse je nabyo bakunda nabyo nkunda singa nakugoroze urumva nabantu kwanza badakunda ibintu by'ubuhehesi nabantu yani ukubona jewe ndibona abanyiri kwameze ku mugore wanje nuko ashaka kumubwira nandi bamwitwa Dr. Sware ku bantu bafise ikibazo abantu byase mu rugo abantu byakwacaraye mu murondere Dr. Sware kugira ngo ibintu bitora umurongo bigende neza abagwaye abarozwe bafishaga abatakaje amafaranga agizene mutwiture dushaka kubatunganiriza kubasha bw'Imana byanje bikagenda fresh. Akajambo kanyuma Dr. Sware utekereye abakunzi ba Dr. Sware akajambo kanyuma noshaka gushikiriza nanga anya ndakunda kuraba amateleviziyo menshi ama YouTube menshi ngo nkunda kubona ibiganiro cyangwa ibibazo nkunda kugira nkunda kuroga nsanga ni ibibazo je no shaka gukemura nshaka kubafasha uza gusanga baciye mu zindi nzira zitarizo ushaka gusanga dushobora kubagirira ingaruka mbi bakazoja no mu muriro umuntu cyangwa mu bikorwa byabo bya misozi bakandi kwa mu kazi rero mba gusaba abantu bose nk'umuntu bari muri Amerika, Saudiya, Belgique, Oman gerageza ukireye groupe uko byumva iyo groupe maze kuyikireya hama uzatora ibiganiro byacu nta kibazo ibiganiro byacu ubishira muri iyo groupe kugira ngo ujya muntu ari ashobora ngari umuntu ari hanze y'igihugu afise ikibazo bikangura kugira mushaka nimero ya telefone kugira ngo ushobore kumukebura ibibazo by'iwiwe hama ikindi najo nuwasaba yuko iyo undondeye utere nimero ya telefone ubuzi ko witeguye ntuje kugira inkuru nta mwanya mfise gutera inkuru kandi nta mugora abandi mugore je nyine yo mfise arantwiye ntuzumbaza ngo ngurubatse ngo ngide nshaka Dr. Sware nashaka abantu bamuta mu kaga ko gusambana abakunzi ba Dr. Sware ndabashimiye cyane mwatanguranye natwe kandi musozeranye natwe amahoro y'Imana abane namwe mwese Dr. Sware sezera abakunzi ba Dr. Sware manzira musabye baragiye Zerega kwa maurari. Je majini yanjara kugira muganga ntashobora kubura imbere kamera. Baje turi muri biro. Ndabaramukije. Sawa. Okay urakoze cyane gose hama mugira umunsi mwiza. Hama
Imana ibane namwe kandi mutwiturizo batunganiriza ariko kiganiro gisohotse n'ubwihane hane ugire subscribe na share na comment. Okay. Mwarahezagiwe n'Imana. Ciao ciao.